n'umunani turahera ku murongo wa 31. Usome. Uburake bw'Imana bubahurira hasi, bwica abagabo n'abanyenkomezi bo muri bo, batsinda hasi imisore yo mu Bisirayeli. 32. Naho ivyo vyababayeko ntibasiba gucumura, ntibizera ibikorwa vyayo bitangaje, bituma irangiza iminsi yabo nk'impwemu zihumetswe, n'imyaka yabo irangiza mu kanya isase. Yesu naduhezagire cyane. Tugiye gukuramwo iri jambo rivuga ngo ibyabaye ku Bisirayeli natwe ishengero ry'uno munsi byatubereye akarorero. Iki gihe c'Abisirayeli barabonye byinshi kandi baraciye mu bikomeye. Imana yamana nabo, Imana ikabagirira neza, ntacyo baburiye mu maboko y'Imana. Imana ibakura mu gihugu ca Egiputa barushe, bagowe, bafise intono n'akabonge kuvyo bagenda babona. Imana ibacisha mu ntambara zitari nkeya, Imana ibagirira neza, Imana irabagaburira, ibagaburira amanu, Imana ibaha amazi yo kunywa banyotewe. Ariko naho ivyo byose vyababayeko ntibasiba gucumura, naho ivyo byose bagenda babona ukugira neza kw'Imana, bakagenda babona ukuboko kw'Imana, naho nyene barushiriza kongera gucumura. Yesu naduhezagire cyane. Bituma Imana yitegereje irangiza iminsi yabo vuba. Ni ukuvuga mu bantu bavuye muri Egiputa, bahereye mu nzira, bahereye mu bugaragwa, imisore myiza myiza, bagira ikibazo, bahonera mu bugaragwa kubera banyuranije n'Imana. Yesu nadufashe cyane. Bantu b'Imana, iyo umuntu anyuranije n'Imana, nayo iraheza ikanyuranya nawe. Twirinde shengero ry'Imana, twirinde kugaragariza Imana. Iki gihe abantu bamwe bagaragariza Imana, abantu ntibakibona ivyo Imana yabakoreye, abantu bamwe baravyibagira. Umuntu akibagira aho Imana yamukura, umuntu akibagira ingene Imana yamukijije ingwara, umuntu akibagira ingene Imana yamubabariye, umuntu akongera kumva ko yokongera kubisubiramo, umuntu agakira ubusambanyi bwaje akongera akabusubiramo. Yesu nadufashe cyane. Ivyo byose ngo naho ivyo vyababayeko ntibasiba gucumura, ntibasiba gukora ivyaha, ntibasiba kugendera mu nzira z'ubudadawe bw'imitima yabo. Ariko bantu b'Imana, shengero ry'Imana, muze dutumbere Yesu wenyene, hanyuma rero tubandanye urugendo. Naho ivyo vyabaye ku Bisirayeli, ariko kw'ishengero ry'uno munsi twirinde, twiyubare kugira ngo tuzoshike mu bwami bw'Imana. Yesu naduhezagire cyane. Turabe mu gitabo c'umukozi w'Imana Ezekiyeli 44, turanyarutsa umurongo wa 15. Ariko abaherezi b'Abalewi bene Sadoki basigaye bitondera ivyo bajejwe vyahera hanje igihe Abisirayeli bazimira bakana. Abo bo bazonyegera kugira ngo bankorere, bazohagarara imbere yanje bampereza ibinure n'amaraso, niko Umwami Uhoraho agize. 16. Bazokwinjira ahera hanje, begere ameza yanje kugira ngo bankorere, bazigame ivyo nabajeje. Kandi nibaza baciye mu birimba
z'inyubakwa baze bambaye imyambaro yera. Yesu naduhezagire cyane. Aha naho umukozi w'Imana Ezekiyeli ahishurirwa aya mabanga y'Imana y'aba baherezi n'abalewi bene Sadoki. Abo bakora ibitunga imbere y'Imana, abo bagenda biyoroheje munsi y'ukuboko kw'Imana, abo bakora igikorwa cy'Imana neza, bakagikora n'umutima ukunze, atagasembwa, ata kintu na kimwe Imana ibitegereje yobagaya. Hanyuma rero niho hatubonye ngo ariko abisirayeli b'abalewi bene Sadoki basigaye bitondera ivyo bajejwe vyahera hanje, igihe abisirayeli bazimira bakana. Abo bazonyegera kugira ngo bankorere. Abisirayeli barataye Imana, ariko naho biruko, naho wota Imana, ariko we ntizoguta kiretse uyitaye. Naho bagenda bata Imana, aba bene Sadoki, abaherezi n'abalewi, bo baguma mu rutonde rw'Imana, bo baguma bakorera Imana babikunze mu mitima. Shengero ry'Imana, muze dukorera Imana tubikunze mu mutima, kuko ibi bikorwa tuyikorera si iby'ubusa mu mwami, si iby'ubusa mu mwami. Aha hariho ico tuziga, turaziga impera mu bwami bw'Imana. Nico gituma babonekanya n'abahizi bakorera Imana neza, bakorera Imana batagawa, Imana ibitegereje. Ni ukuri kabwati, ni ukuri abari bene Sadoki bankorera neza. Yesu naduhezagire cyane. Muze dukorera Imana neza, muze dukunda Imana neza, muze tuyigendane uko bukeye uko bwije. Ivyo nivyo bikwiriye abana b'Imana. Yesu naduhezagire cyane. Ariko tubonye ngo harimo abandi barata Imana. Yewe muntu w'Imana n'umurata Imana, garuka ku mwami wacu Yesu Kristo avugize neza. Nta kamaro guta Imana, kuko niwata Imana nayo izoguta nta kabuza, izoguta nta kabuza. Rero turabona ko iki gihe naho byari bimeze uko, abisirayeli bakava ku Mana, ababo barushiriza kwegera imbere uko bukeye uko bwije bakorera Imana neza. Bantu b'Imana, naho biruko, naho intambara ari nyinshi, naho ibibazo ari byinshi, muze turushize ko ngakorera Imana bishika uyu munsi, kuko hari ico tuziga imbere y'Imana. Yesu naduhezagire cyane. Aha tubonye ngo bayikorera neza, bambaye kugoroka, batagira agasenga, batagira umugayo. Birakwiriye ko umuntu mu gukorera Imana yoyikorera adashira umugayo, yoyikorera yiyejeje, ari kimaze guhimbaza Imana. Ivyo nivyo bikwiye abantu bakorera Imana neza. Rero aba nabo bongera batubera akarorero ukuntu bagira bakorera Imana. Naho abisirayeli barushiriza guta Imana, ababo barushiriza kongera gukorera Imana neza. Nagira ndakubwira, abari bakorera Imana bari bashishikara, abari basenga Imana bari bashishikara, abari bubaha Imana bari bashishikara, abagendana n'Imana bari babonekana. Naho ibihe bimeze, naho ibihe bigoye, naho ibihe bigumye, abakorera Imana barimo bashishikara bakorera Imana. Wohava wibwira ati kumbure ati nanaka niko ameze, agaragara ko intege. Oyaye, ego murashobora kumubona agaragara ko intege nke, ariko burya nibanga ryiwe n'Imana, ari nashishikara. Muze bantu b'Imana dushishikare, igisigaye cyo guta Imana, igisigaye cyo kureka Imana, ariko n'igihe cyo gukorera Imana neza. Yesu naduhezagire cyane. Turabe mu gitabo cyo guhanura igice cya 20 umurongo wa 2. Mose akora icyaha akubita igitanda.
reka dushake duhere ku murongo wa mbere. Ishengero ryose ry'Abisirayeli rishika mu bugaragwa bw'izini mu kwezi kwa mbere. Abo bantu bamara igihe i Kadeshi. Miriyamu agwaho bamuhamba aho nyene. Kabiri, iryo shengero ribura amazi, bakoranira kurwanya Mose na Aroni. Abo bantu batunganya Mose, baramubarira batesiyo dupfa cya gihe bene wacu bapfira imbere y'Uhoraho. Kandi mwazaniye iki iri shengero ry'Uhoraho muri ubu bugaragwa ngo tuvugwemo twe n'ivyo rushoreye. Mwadukuriye iki muri Egiputa mukatuzana aha hantu habi? Sahantu harimwa, sahantu hamera imisukoni canke imizabibu canke amakomamanga, kandi ntihagira n'amazi yo kunywa. Mose na Aroni bava imbere y'iryo koraniro baja ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, barafukama barunama, maze ubwiza bw'Uhoraho burababonekera. 10. Mose na Aroni bakoraniriza iryo koraniro imbere y'ico gitandara, maze Mose arababarira ati, nimunwe mwabagaragije mwe. 10. Maze Mose na Aroni bakoraniriza iryo koraniro imbere y'ico gitandara, maze Mose arababarira ati, nimwumve mwabagaragije mwe. Yesu nadufashe cyane. Aha tubonye ingene iri shengero ry'Abisirayeli ryagiye rirusha abakozi b'Imana, ryagiye rigora abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana bararuha, ntaco aba bakozi b'Imana batabakoreye, byose babikora neza mu rutonde rwiza, ariko ivyo byose naho babibakorera ntibabibona. Muri bo bari mu bugaragije, muri bo byarabagora gutahura. Bagize akantu k'akabazo, bagize akantu kigeragezwa mu rugendo, basha bahagurukira Mose na Aroni bakabahagurukira. Ni nk'uko muno munsi ishengero ry'Imana rigize ikibazo, usanga umuntu nta gutumbera neza ngo akorere Imana neza, abiremo neza, ashaka uburake kuri mugenzi we. Bantu b'Imana, ibi byatubereye akarorero ishengero ry'uno munsi. Rero niho tubonye ngo iryo shengero ribuze amazi, baca bakoranira kurwanya Mose na Aroni. Barabagwanya, barasubira barabagwanya. Mose abyitegereje arashafura, arababara, ariko naho biruko aragerageza, arakubita igitanda, amazi arazikuruka, baranywa. Ariko naho byabaye uko, umugararizi komera muri bo, ibyo gutinya Imana nta byari muri bo, kandi bari babonye kuganiriza kw'Imana, bari barabonye ibitari bike bagiye bahura mu rugendo, bari bararushe baruhira mu gihugu cya Egiputa, ariko ibyo byose ntibyabatera kwegera Imana, bamushiriza kuba kure y'Imana. Niho rero tubonye aha ku murongo wa 10, maze Mose na Aroni bakoraniriza iryo koraniro imbere y'icyo gitandara, maze Mose arababarira ati, nimwumve mwabagaragije mwe. Yesu adufashe cyane. Iri jambo ntiriryoshe namba. Umuntu arinza kugira ngo wamugaragiwe, birababaje rwose, kandi bivuzwe n'umukozi w'Imana. Bantu b'Imana,
twirinde kuratsa abakozi b'Imana, twirinde kuratsa abaturongoye mu makorali, twirinde kuratsa abantu baturongoye mu migwi kanaka itandukanye. Ivyo bibabaza Imana. Iyo umuntu arimwo aragenda nk'uko yigombeye, iyo umuntu arimwo aragenda nk'uko Imana itagomba, ivyo birababaza Imana. Yesu nadufashe cyane. Ibi byababaje abakozi b'Imana. Mose na Aroni barababara kandi ntibagarukirishaho, baguma bakomantaza umutima uko bukeye uko bwije, bagakomantara. Nico gituma Imana yarabahevye. Abavuye muri Egiputa bose hashitsemo abantu babiri, Kalebu na Yosuwa. Abandi bose bagira ibibazo, bapfira mu bwaba, bapfira mu nzira kubera bagaragaje Imana. Bantu b'Imana, twirinde ntitugaragaze Imana, ntitugaragaze igikorwa c'Imana, ntitugaragaze abakozi b'Imana. Rero iyo umuntu agaragije igikorwa c'Imana, ijambo ry'Imana rimubwiye ngo wamugaragijiwe. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Ni ijambo rigumye. Umuntu akubwiye ngo wamugaragijiwe, woje umushingishiriza urubanza ukamwitwara. Ndabeshya? Woje umushira imbere y'ubutungane, kuko ni ijambo rigumye. Womubaza igituma kwiyise kuri umugaragije. Ariko ijambo ry'Imana kubera baguma bagarariza bakabarusha, nico gituma babise ko ari abagarariji. Yesu adufashe cyane. Reka duse n'abarangiza bari mu gitabo cy'umukozi w'Imana Yona, duce dusenga Imana. Yona 2:5. Ni urupapuro rw'amajana 999. Igice cya 2 umurongo wa 5 habe ariho dusa turangiriza duce dusenga Imana. Maze abantu b'Ininewe bemera Imana, bashinga ngo habeho kwisonzesha, baca bambara amagunira, uhereye uhambaye ugashitsa kuri nyarushara, hanyuma y'abantu. Inkuru zishika ku mwami w'Ininewe, ahaguruka ku ntebe yiwe, yiyambura imyambaro yiwe, yambara igunira, yicara mu nyota. Yesu naduhezagire cyane. Yesu naduhezagire cyane. Ikizotuma ishengero ry'Imana rikira, ikizotuma ishengero ry'Imana ribona ubwami, ikizotuma ishengero ry'Imana rishika mu ijuru, ni ukwemera. Umuntu wese akemera, akibona ko amakosa, akibona ko yacumuye, uwo azokira. Yesu nadufashe cyane. Iri shengero bamaze kumva imburi yuko hagira habe agatikizo, baremera yuko abanyabyaha, baremera ko bacumuye, baremera bambara amagunira, uhereye ku buhambaye ukamanuka ugashika kuri nyarucari w'abandi, ugashika ku mukene, ugashika ku muntu wa nyuma, bose bambara amagunira. Kandi ntibagarukirijaho, n'ibikoko navyo bavyambika amagunira, navyo nyene biraca bugufi, birisonzesha. Imana yitegereje imitima yabo, ingene umwami aciye bugufi, uyu mwami w'Ininewe ingene aciye bugufi, Imana irabahangaza. Yesu nadufashe cyane. Ikizotuma umuntu wese yokira,
nico ni ukwemera. Umuntu akavuga ati ni ukuri, aha hantu narahatakarije, aha hantu nabaye umunyantege, aha hantu nkwiye inkomezi, aha hantu ndi ni ukuri ndemeye ko nacumuye, ndemeye. Icyo nicyo cyatumye Imana yigarura, ntiyabashitsa ko ivyo vyago yari yamaramaje. Natwe ikizotuma dutabarwa, ikizotuma ukira, ikizotuma utabarwa ni ukwemera, nta kindi. Kandi iyo umuntu yemeye, vy'ukuri ikigwanishwa gikomeye. Yesu naduhezagire cyane. Cuci wawe urabe, cuci wawe urabe. Ivyabaye ku Bisirayeli vyatubereye akarorero. Bagiye bagaragaza, bagiye baba kure y'Imana. Cuci wawe ntabwo baba wabaye kure y'Imana, ugasanga wabaye kure y'Imana, turaguhaye kaze uce gusenga Imana. Ugasanga wokwemera kuri uyu mugoroba ati n'ukuri niravye uko ndi, hari ico Imana yonkora kuno mugoroba, uce uyomboka uze tugufashe. Birashoboka ukaba wagararije mu gikorwa kanaka, bakubwiye ati gikora uku ukanga, ukanyuranya n'abakozi b'Imana cyangwa ukanyuranya n'abakurongoye mu gikorwa kanaka. Turaguhaye kaze usiza dusenga Imana. Kandi namwe uriho namwe utariho uza dusenga Imana. Birashoboka yuko wowe ukeneye inkomezi kuno mugoroba zikubashisha kongera gukorera Imana neza, turaguhaye kaze. Birashoboka ukaba wagize umugararizo mu mutima wawe, naho nyene turaguhaye kaze. Wewe nyene niwe wiraba ko niwe wiyizi, ugasanga hari ikintu wotunganya kuri uno mugoroba, turaguhaye kaze. Atakiriho n'amahoro, ushima Imana. Mugabo rero ikibabaje nuko ariho wari gukirira, none ugira uhapfire. Turaguhaye kaze, ahantu naho gukirira si ahantu ho gupfira. Rero mwebwe mwese ishengero abumvise aya majambo y'Imana, Yesu Kristo abahezagire. Reka dushenge akaze umuvyeyi wacu ace asenga Imana. Turatanze amashimwe kuri uyu mugoroba, uduhaye umwanya nk'uyu wo kuba imbere yawe. Wakoresheje umukunzi mwiza, abaririmbyi turahezagirwa. None ubu naho twumvise ijambo ryawe. Ijambo ryawe ryatweretse ingene Abisirayeli byabagoye mu rugendo ruja mw'ijuru. Baragarariza Imana, bipfuza ibi na biriya, barasubira inyuma. Ariko turashima kuri umunyembabazi. Ijambo ryawe ryatweretse ngo abo kwa Sadoki bakoze ibiguhimbara, ntibagararije Imana. Aba nabo bagomba gukora ibiguhimbara, bagomba kubagirira imbabazi. Baciye bugufi abandi bo mu gihe cya Yona, uhereye ku mwami yambaye amagunira gushika kuri Nyarucari. Ibikoko birisonzesha, bose barisonjesha, bagomba ko imbabazi z'Imana zibabako. Ijambo ryawe rivuga ngo umuntu niyaturisha akanwa kiwe azokizwa. Mu izina rya Yesu Kristo, aba bose bafukamye imbere yawe baragomba imbabazi, baragomba imbabazi. Amaraso yawe Yesu Kristo abari yabuhagira, bahinduke basha imbere y'inyonga zawe. Mu izina rya Yesu Kristo, umuntu wese yazanye ibimugoye, ibyamubabaje, ibyo yakoze bitaguhimbara, avuga ati Mana imbabazi, kubera turasabye imbabazi, turiho tutazi umunsi cyane isaha, inzambi ikavuga cyane urupfu rugashika. Turagushimiye ko mu gihe cya Yona baciye batunganya ubugingo bwabo, barihanye, imbabazi z'Imana zibabako. Imana irigarura.